Kazoza FM. Be your own boss. Yambi gose yambi cyane yambi wewe nyene ko bibaza ngo ndiko ndabwira ni wewe nyene ndiko ndabwira uri kurikirana Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kaze rero kaze cyane mu kiganiro kuziko ni iganiro kiba imisi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro ngo iwa mwanya mwiza rero wageza mu mukurikirana iganiro cacu kwacu kuziko rero ni kiganiro tuganira ivyerekeye imico n'imigenzo mu Burundi tugikurikirana kuri Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kwijana 3 n'ibice bitatu. Murashobora kwibaza ibintu byinshi ati none mbega bimeze gute? Murabizi ko mu kiganiro kuziko ku munsi dufise umutumira atandukanye tukayaga ibintu bitandukanye biva mu mice itandukanye igize imico n'imigenzo mu Burundi. Turi kuwa gatatu ku munsi wa gatatu aho misi yose tubatwara mu vyerekeye ivyese ibikino ari n'umunsi dufise akabijya kuri dufise ikintu kitamenyerewe hano cyane mu Burundi. Mufata kanya mukenyere neza igitenge kuko mu gifaransa bavuga ngo serrer les ceintures jaranya ngo kenyera neza igitenge shirako neza umutama na tuganire kuziko no musi tuganire ivyerekeye la bande dessinée. Bande dessinée mbega bande dessinée niki mu Kirundi dusa umutumire muri wese uwundi nena muvuga muca mumenya ariko ara amasanamu mwamubonye n'umugabo afise imishatsi imaze imyaka myinshi itamuwe nta kibazo turabigaruka no muntu ameze neza cyane atera inkuru nyinshi cyane yaje kunana n'agakuru cyo ndabatera ikiganiro kigomba gihere ego yitwa ni fofu ndakwite fofu cyangwa urivu ni fofu ego ni wivuke wewe unyita fofu nitwa Nifasha Florian bantazira fofu genda kwita fofu wewe unyita fofu ego mugabo mu kiganiro kuziko turafisa akantu kakabijya twitana amazina y'ikirundi je kanje nitwa Rukundo je ni Nifasha nawe ni Nifasha kaze rero Nifasha muri kuziko murakoze kandi kaze muri studio za Kazoza FM ndashimye cyane wazibonye gute oya ni heza gose ni heza namwe tuzobatumira muze mubona hano heza rero Nifasha Florian akaba ari umuntu akora cyane muri ivyo ibintu byose byerekeye gucapa agacapa urazi igicapo kivuga inkuru ibaze umuntu afata ati jewe ngo mvuga inkuru canke se ntanga ubutumwa mbwa nkoresheje ibicapo kuruhande ashobora gushira ko utujambo dukenya kamwe tubiri mugabo waravye igicapo wamaze kubitahura nubwo tubuzi gusoma nibwo buhinga bwiwe rero ndakubeshe oya ni ivyo nyene ahubwo wana bitoreye izina mu Kirundi ngo buhinga ngo gutera inkuru mu bicapo Bande dessinée yitwa Rukundo Diogene umwe urumze kumva ukuntu bagira biography yawe vraiment ni uragitora umwe yatora ijambo bande dessinée mu Kirundi ubuhinga bwo gutanga inkuru canke gutera inkuru iyo ni definition aho uragisiguye yaritora ijambo inkuru mu bicapo Nifasha rero niwe agira inkuru mu bicapo nkogeje kuzivugira none ga Nifasha bande dessinée byakuja mu gute bro duhereye ngaho jewe natanguye gucapa nkiri muto mfise nk'imyaka ntaniyo nibuka ndabona ncapa ibintu by'ibizingi mama kanshwanira hama igihe cyose tubihaririye nkamubwira nawe capa turaba bikamunanira hama kansubiza igihe kimwe rero mfise nk'imyaka 7 canke nka 9 cafatikaye turi mu buruhuko ndacapa ndandikira igitabo canje ibintu byose bikacamo yari bande dessinée ya mbere nakoze yari mu ikaye urumva ko nakubiswe kumva ikaye iheze nkacanja mu nkayicapamo ibindi batari bayiguriye hama uko nakura ku mwaka 11 hoho uruhuko kandi bugeze kwera nakunda gusoma ama bande dessinée nyene numva shaka gukora gwanje ndagenda ndasaba oncle wanje yavukana na mama ico gihe yakora muri presse la vigere ndacapa n'ikaramu ndamuzanira nawe nyene yibaje ko nsara ati mfataniriza ubwirira igitabo ankorera ibintu bitaba 11 igitabo cari nk'impapuro ama page 42 menkwego hama ico gihe nibaza ko ariho rero byabateye ubwoba mu muryango
bati ubu rero birasaze kuko uko umwaka wagenda nazo ndacapa mugabo urumva ko bya bintu byene byo kwicapira nari nzi neza ko ninakura je ndashaka kwicapira amabande dessinée mugabo hageze ko ntora university bica birakata mugabo tukiri ngaho nyene umyaka 11 n'ibiri n'itatu nine niho abantu batangura secondaire kubera ko je ndi umunyarusako hari umuntu yambwiye kubize kuri santi bamera ndavyugira uje niyo nize oya ni santi bamera natwe turayizi turayizi batayiciye ko ndakurindiriye nabo kanga rero ko atawika ducaje gishura rero oya sinabo wanyuma rimwe muga mu 10 nabaye wanyuma kweri asho wanyuma hereza kandi oya ubundi fier none kwambia ko atashonzopamwe wanyuma kwera gucapa narankishuri sinobesha narankishuri sijawe ndari hejeje ako nabaye wanyuma kabiri kweri kuri sentence kandi narahejeje Okay, none uti zarashitse numwe yitwa Nifasha Florian akora ibicapo agati mugabo yemeye ku maradiyo akaduza FM ko vyashitse rimwe kabiri barafundikira tukira abana twafita gufundikira ariko ntaco none kuvanga ishure no gucapa justement niyo nashaka kumenya ntangorane nje nigeze ngira mu gucapa kuko n'uyu munsi nkuze n'igihe cyose nshatse kuruhuka na capa muga ntibavyumva gusa ko gucapa ariyo nzira je nkoresha mu kuruhuka canke mu gukura ibiri muri je ngo bisohoke icantwara umwanya ntiyari gucapa ibindi ngira ngo mugapana gucapa ntangwana nari ndafise mu kweri hama tubandanye rero uraduze uraheje secondaire ndaheje secondaire hama no ngende nige canja kwiga psychologie kuko ntibashaka ko niga cinema je nabwiye ko nshaka gukora amafilm canke dessinée hama baranga turabigiramo induru nyinshi igihe kimwe biraheba birakunda canja kwiga byo gukora amadessinée rero ngiye kwiga ivy'amafilm shitse kwishuri sanga ntuzo nigamo dukora amafilm n'amadessinée yari sawa kurusha je nize mu Buhindi urafata umwanya wawe uriga ivyerekeye amadessinée yego n'amafilm nivyo bibiri hamanga naca ndashika i Burundi duguruza ishirahamwe rikora amafilme n'amadessinée nyene mugabo tugakora n'amabande dessinée byari ingorane nyene ntibyari vyoroshe kuko hari muri 2015 umwaka utanguye turakora baratwiba igihe kimwe n'uwo twakorana ibintu byose gutangura zero ukaguma ukora buhoro ukora amafilm ukora amadessinée muri abicopasa hama ugakora n'amabande dessinée tukayakorera amashira hamwe abayakeneye Nifasha uri muri bamwe baheruka kuja mu muco twokwita ihugurwa canke se atelier de formation yatunganijwe na Buja Sans Tabou mu mugambi wabo abahizi barabazanira n'umuntu avuye hanze akora amabande dessinée yitwa Paulin Asem wewe wabibonye gute byari bo jewe kubera akabazo non averti oya ntakibazo ni sawa jewe na uko kuntu nize mu Congereza nari ndabikeneye by'ukuri kumva ingene naho abakora mu Gifaransa bavuga ama terminology bakoresha kuko burya cyane ibintu by'ibi bagite higurwa ama ni gute turi mu Kirundi nshaka numva wowe wakanga mu ishuri bwenge jewe sinabyibuka sawa nacho sawa babigo ama kenshi harajamo na ninge n'imyumvire y'abantu amafilosofi yibivanye naho mubaho muva niki naho rero nashaka kumva ingene abo muri Togo canke muri West Africa biyumvira bijanye n'ingene bacapa kandi n'ukuri twarize vraiment aratwigisha ibintu byose biba kuva hasi gushika kuko ntitwari no ku manivo amwe abantu twakorana mugabo bose twari kumwe yego yarashoye kuva gushika heza mwese murashobora yego mwese akitora uti byari ibintu bizima cyane none dusubire mu buzima bwawe bwo gukora ama film canke se ama dessinée n'amabande dessinée ni bihe bintu bikunda kubagora cyane mu Gifaransa quels sont les défis kuko urumva muri kino gihe hari benshi bashatse kubigira mugaba kabiheba bagaca oblige kugenda gukora ubundi buzi ivyo bindi bakabikora nk'ico twita pastime canke kujya wavuze ashatse kuruhuka akumva ariho yocapa mugabo
wewe nibaza yuko byose wabihevye vuga uti ubuzima bwanje ni muri ibi irakora utundi kuko woko mako Omako kuko ibi nivyo jewe amahera menshi maze kuronka je amahera menshi maze kuronka yavuye mu mabande dessinée mu buzima mugabo nama commande ni ama organisation ngaha mawenje ababikeneye ivyo navyo kuko ntubugisohora ivyo wowe wiyumvira byo kuruhuka bari ibintu byo kwigisha sida inkuru ya kurima iki gufasha gutabara ibintu nk'ivyo byo navyo kenshi turabizi ntabwo ari nakazi nyene kurondera amahera niba ni mugabo azokomeza amakazi ntibace banyanka ndabivuze nukuvuga iyo ni imwe mu ntambamye izindi nazo mukunda guhura izindi nuko nkaho Imana ukaronka umubaye canke uwo muntu abikeneye ni sawa wewe nta kibazo uza kugira atari gucapa no kurondera ingene wicare yawe kugira uje mu gukora commande mugaye rero uvuze ngo ugiye kuvyikorera ku gatwe kawe je mpanda bigerageza ni akanyuma nagakoreye n'umugore ndiko ndamudraga ndabivuze hama ivyo urakoma umugore ntumurondere ndamufise nyene hawo yarangoye attention haburu biragoye kwamprima ibintu ngaha kubisohoza ico nico cambere ikindi naco uzosanga abantu badafise nk'ivyuma byo gucapa duhere hasi hari abadafise ivyuma ivyo birazimvye ukazosanga agira kumena kubwira ya capa ku mpapuro akaca scanner aho urinza scanner wari umusirimu biba byakunze hari nabo bitakundira rega no kuri je namaze guhura n'abantu bikanka cyangwa ugasanga arazi gucapa muga ntashaka kubishaka ku mashini kubera ntigeze aronka akaryo ko kuguma akoresha imashini bica bimugora gusubira mu kwico bigusaba gucapa kabiri uwagiriye ubuntu je nuko nagiriye ubuntu narafashe umwanya munini wo kwiga gucapira ku mashini byara ndashobora basi kugerageza nkagirira ku mashini ubwo nyene nubwo abantu bose bacapura bimenya neza ko iyo ucapisha intoki zari ngabire ugiye ku mashini uratakana rero iraba intambamyi kutagira ivyuma hama ubironsa akagira intambamyi yo kubisohoza kuko nkubu ndaguhiga akarorero haraho ntagera ukazumva ngo bakubwiye kugira usohoze nk'igitabo kimwe biragusanga amahera 30 by'amarundi ivyo mbaho bidandaza nukuvuga usohoye nk'ibitabo naho ugire jana tugashaka kamanura je ndiko ndakoreka ko nk'ahandi umuntu aragura igitabo kimwe $1 imwe donc 3 by'amarundi dufate naho ushaka gukoresha 100 kugira uzokoresha abarundi ntibazona bikugurira banazo mu mabede sinzi cyo wumva ndavyumva iyo ni intambamyi ya kabiri canke ya gatatu twari tukiri hasi gucapa uburyo bwo gucapa mbona umenye intambamyi zo zibiri yindi yo biri technique cyane ni kubera ko ariho kuza ko mfise iciyumviro ukacuja ko kagicapa mugabo hariho amategeko y'ingene na bande dessinée ibimeze neza cyane aho nyene niho camfatira mu gusubira muri ya formation meherukamwe na Paulin ACM bari baje ngaha na Fredis Abimbona asanzwe ari mu directeur artistique wa Buja Son Tapo mu kiganiro twagize mu minsi heze tariki 19 z'ukwezi kw'icenda niho bariko baratubwira yuko bobo akabirya gafise ino formation nuko bafashe abacapa nuvuga mwebwe n'aba auteur bo muri théâtre nukuvuga aba auteur bo muri théâtre n'abantu bicara bakisunga ibica nk'ibiriya inkuru yica nk'iriya canke ubuzima bwabo bakandika ibintu bitari bisanzwe bihari bakandika inkuru itari isanzwe ihari turabibona turagize imisi tubibona tugendeye ajya ama pièces de théâtre hama mwebwe namwe mucapa hari gihe mukoresha ibiri muri mwebwe n'ikindi gihe mu kwandika nk'ubu nkanje nkagutera inkuru ukacu yandika none akabijya kari hehe mu guteranya abo ba auteur ba créer inkuru na mwebwe mucapa est-ce que byabyoroha gusumba gucapa canke naho nyene nibaza ko uwandika agenda amenye yuko iyo ugombye kwandika kugira wandikire BD ntibisa no uri kwandika yandikira igitabo gisanzwe canke kwandika kuri film canke yandikira dessinée sico kimwe biragufasha kumenya ati nandikira iki ibi nivyo nzokora ku buryo ucapa acapa neza ivyo jewe nashatse kuvuga kuko uwa wanditse umpaye ncape je ndashobora gucapira ugasanga sindiko ndasohora umutima w'ibyo washaka kuvuga sinzi ko natanga karorero nk'umuntu imvura iguye wewe iwawe kabisigura ku mubabaro jewe ndashaka kugucapira ntashizemo iyo mvura
bikabira twaye umutima w'uko aho hantu abantu barababaye mbwa haranirabura canke yego n'ibintu nk'ivyo fo ku ubuzi hama kucapa nawe abamenya neza yuko akwiye kuguma ari yumviriza akamenya neza uwo mutima wanditse yashatse kuvuga ico yashaka kuvuga mukoranye naho memo aho navuze abakorana oya ndikuvuga kuvuga muri kumwe je nandika nawe uracapa ndagenda nsi inkuru yanje nawe ndaje turicaranye ubu rero nino party nshaka uncapire unyerekanira ibinyene nuko nyene nivyo sha bitanga ikintu ciza gusoma ndiba erega nundi ibimvuze nivyo vuze naho nigihe tuba turakorana kuko hariho nivyo nyene ntegerezwa kuvyumva kandi nkakwereka nawe ukanyereka mugabo nkumva umutima uri nyuma y'ico kintu uriko uravuga ico arico nivyo vuze nivyo nyene kuko hari ugenda agacapa kwiwunda kandi kukwiwe hamagara ungika turancapira gasanga kurahusha. Ni Kadoza FM ijuje kugwiza umwimbo uri muri kumurakurikirana kwijana na gatatu n'ibice bitatu kiganiro ni kuziko. Iganiro no kuziko ni kiganiro tuganira imisi yose vyerekeye imico n'imigenzo mu Burundi. Turi kumwe na Nifasha Florian ariko atuganira kuvyerekeye bande dessinée twashoboye gutorera insiguro yuko ari gutanga inkuru ukoresheje ibicapo. None ga Nifasha wewe gushika uje muri irya formation. Inkuru wandika zavahe? Inkuru wa chapa zavahe turetse zo z'amakomande ababa bagusavye mu mutwe iwawe ukavyandikira wewe bibaza ko ziva mu mutwe je ndiyumvira mu mutwe ngiye mvyanka ko ndyama yego kumva kandi nkumva ko ntaco bigira bimarire nta mahera bigira binzane nta ugira bigure kandi ivyo ncapa nkagumizaho hamugabo kwiyumvira uti okay reka ndabisohore kabije ku gipapuro hama bigende iyi nkuru ndayitanga canke ubutumwa ndabutanga tukiri ngaho nyene rero hari wigeze kumbwira nakubiye ko ndumunya rusaku ngo umunsi umwe warigeze kugira ibintu nyamba nihenze ari kuri hotel Source du Nil byo kwerekana imwe amareresi ibicapo ireresi ibicapo cyo twokwita un dessin animé ibicapo ibicapo biri ko bira ndabuze ko ndayikuvuga mu Kirundi biri anime ivyo navyo bavyinjiye mu gute nibaza ko nayo nyene ni mbere yuko nja kwiga nabishaka je namye nshaka gucapa no gukora amadessin n'amafilm kwinjira muri iyo monde icambere caje nico nafasha ariko nibaza yuko natanguye mu mafilm mugabo bunye rero ndamaze no kona ko no mu Burundi kenshi bambaye bavuga dessin sinzi ko ariyo bashaka ko nja guherayo bakigira ko n'amafilm nayagoze mugabo nivyo ndabikunda hama navinjemo ko ndabikunda gusa no banarabihevye neza gose reka rero twinjire muri kugwiza umwimbo okay ntamuze kuvuga ngo tata imbere rutango okay ngaha yinjiraho binagwiza umwimbo hariho kwiyumvira inkuru iva mu mutwe tureke ajya amakomande hariho kwiyumvira inkuru iva mu mutwe hariho kuyicapa hariho gukora ico gitabo kiyagiye nkuru biciye mu bicapo bande dessinée hariho no gukora amareresi ari mu bicapo none nigiki cinjiza amahera bon canke se nkuba ariko baratwumviriza hari abapeti canke yo mumbabarira hari aba jeune barugwaruka ruri muhira ruri hehe gwaje n'amashuri rufise izo mpano mugabo ruguma rutondana CV ahantu mugo gasanga ajyamye ku mpano arinza gucapira ikintu n'umuntu muzima cyane wewe wibaza yuko umwimbo bugwiza gute muri ubwo butsima uko biri kose Uburundi n'igihugu kiri terre vierge sindakibuze mu Kirundi n'ahantu hari ibintu byinshi bitarakogwa hama umwe wese afite inzira yiwe ico nico donc je naho novugisha experience yanje aho nahushije nikisigura ko atazoza abandi bikashoboka ntibisigura yuko uw'imbere umupioni yagiye akiboma binyuma baraza bigakunda kandi ni sawa umuntu yoca amahera gute nukuri tangura ugerageze tangura ukora utwo tuntu twawe buhoro buhoro aba wimenyekanisha abantu barakumenya baragutora barakora vyiza kandi ntubura umuntu aguhamagara ntubura nukuri Imana irugurura inzira ukuntu abantu bakakugira hamuka ukaronka projet ukorako marche ukorako naje nta nakimwe ndikorana ni umuntu aba yakwizeye akaguha amahera
ugashobora kuvuga uti akira ukuntu ugahemba abakozi bawe ukagira ukuntu gutya gushika me ikibazo cawe nimba ndacumva neza uko bizana amahera n'ukuri ntayo bizana ngaho Nashe nagomba umva naho nyine nagomba nshiraho ntawe nohenda ngo jamwo kiretse ari amakomande mugabo ukaba gukora ivy'iwawe ufise subvention nyene igukingira umutwe ufise ubufasha kandi ubufasha bugufasha nyene bukakurinda kuko dessinée zirazimvye bande sinanaza yuko ho wogerageza mwadi dessinée zirazimvye cyane nagira zizimvye cyane niho bica biryoha kudandaza cyane zirazimvye cyane rero bica bivara bikonsoma nta mateleviziyo bigura hari iyo ugiye naho muri sous region baturabira hasi nyene kwa tukuma turabarundi sinzi gituma nguma ngerageza tukuma tugerageza naho nyene muca mukwiye kuca mu bera abagabo nyene mukaca mu bifata muvuga mugabo urumva nimwe navuga tukuma tugwana mugabo bitarakunda nukuri singira mvuge nivyakunda uzobimenya nifasha ndakubaze muri ivyo bintu byose maze gukora yaba amafilme amafilme tuyakuremo yama bande dessinée amafilme tuyakuremo kuko no musi tuvuga bande dessinée tuzokurondera tugeze kuvuga amafilme yaba bande dessinée yaba ama dessin animé ni kihe kintu maze gukora ukavuga uti jewe nifasha gushika ubu aho ngeze ndakoze kandi ndiryohererewe ariyo bande dessinée nigeze gukorera mama amvyaro yari hommage kuri mama vraiment kuko ni umuntu yashigikiye gose hariho n'iyindi nakoreye umugore ego nibaza ko ari ivyo bintu namaze kuvuga nti ndakoze ndashimye ntare rushatse iryo dessinée muvuga ijya yamfashe giturumbuka ibyabaye byose sivyo general nibaza oya numva nari muri shock nubaza ko nkiri muri shock muri kiretse ijya ndirimbo uranjanira ijya muri aha ni sawa kuko ndabivuze kubera tubikora nta na rimwe twigeze twibaza ko bizogira impact vyagize oya niho narindi ujya munsi nico gituma nabikubwiye ko nimba wari uhagiriuka ko je nari shock narize kuko ni ibintu biki sinumvise bibaye cyari ikintu twese twarabe turavuga tuti mu Burundi ari umuntu ashobora gukora ibintu nk'ibi wamengo tumenyere Sophie Virginie Simba le Roi Lion en tout cas sinumva ibiko biraho kagiga nari sakazi kenshi kama bande dessinée ndabona ko barakomye induru nzi neza ko ntegerezwa guhaguruka irya joro nyene nafise amakomanda 3 yo gukora ko sinaryama nagiye kuryama haciye nka ndwizibiri inyuma ya bito ibyaba byose naguma niruka sinzi neza ibyabaye n'ubu ntavyonze mugabo urumva nyamba umuntu nka wewe uvuga uti nubwo bigoye ngumamo simvamo ngumamo ko ndabikunda ikizere kirahari je ndiko ndabikunda ku muntu atabikunda oya no kuri no kubikunda hari gihe uzompamagara tuyaga ivyo kugwara navyo naho ndakuyagira nirazwa rikwera kubikunda mba narabihevye ndabikwemereye mugabo ntaci manishime kutarabihebye none nifasha ngo dutekerera iki tugiye ugwaruka cyane abartiste nibagerageza jewe ingorane ya mbere mbona niko yaturi bake kico kiratuma mu bituma umuntu ashaka kubiheba nibaza ari benshi imitwe iriho abagure baduhe dukore neza cyane abafise amaradiyo n'amateleviziyo muduhe platform mutugurire tubagurishe nuko twe ngaha tukiri radio gusa ntacu muragira televiziyo bitwo bicapa ngo nzogere komande y'umugore wanje ni namuro yo ntiwumva aho urazana ndaguhe sawa nzoguhavye bakunzi bakazoza FM nkuko twabibemereye twama tubazanira abatumire beza bameze neza baganira ku kintu umva civugo tuba twatoye kuvuganira kuri uwo munsi tuzana umuntu nyene akubitaho nyene vyite mukaba mufise ikibazo iki canke kiriya murashobora kwandika muri commentaire kuri Facebook ya Kazoza FM nifasha araza kubishura nifasha ndakengurukire rero urakoze cyane kugira ngo abandi nabo bandanye mumviriza ibindi biganiro bimeze neza kandi navyo nyene bya Kazoza FM namwe mwakoze nyizera mukantumira oya nukuri twemerere gusa kuzogaruka
nzogaruka neza cyane aratwemereye ko azogaruka turamushimiye cyane Nifasha Florian akaba asanzwe akora ibintu byo gucapa agatanga inkuru ziwe bice mu bicapo cyangwa se mu bicapo bivuga no kuvuga dessinée anime cyangwa n'amafilme nubwo mwaba mugakoramo n'amafilme arayakora ntimuze muravyibagira ugukenera none yo gusanga hehe iryo shiramo wavuze bakreye tukuronka gute kugira ngo nuwumvise ikiganiro ashoboye kumenya ati twomukura Facebook, Instagram, aho hose banditse okay ncanenda ni Flus urandonka cyangwa ukaronka dukorana NIFLOOF apostrophe hejuru S aho barakuronka amizina ryanje nitwa Nifasha Florian naho nyene urandonka nimutangwe rero muri benshi ndabasabye mu murondere jewe namaze kubabwira ko nzomurondera ibyashika yego nshimire rero cyane abari mu hinga bw'ivyuma bariko badufasha kugira ngo amajwi n'amasanamu bibashikire kandi bimeze neza nshimire mwebwe mwese rero mwariko muratwumviriza mu kiganiro kuziko ntimukure ko kwijana 3.3 naho nyene nimugumiza aho nyene ngo mumvindi ibindi biganiro biryoshe kandi byama biryoshe murabiza hani wacu ariko ndabasezere ndabipfurije kugira umwigisha mugira umugoroba mwiza mugira ijoro ryiza Diogene Rukundo naye kuri micro ndabibutse ikintu kimwe ntimwibagire kugwiza umwimbo bye ijwi ryo kugwiza umwimbu kazoza FM